ndabaramukije mwese nitwa Nathalie Nyamoya nkaba ndi kumwe na Olivier Hakizimana tumaze iminsi tuko turigisha canke tuko turatanga ijambo ryiza novuga nti gutanga ikiganiro duha umuco dutanga umuco ku ma personnalité cyane cyane tunatanga n'intahe zacu kandi ndibaza yuko namwe mufise ibyo mutubwira hari abamaze kutwandikira vraiment baturemesha kandi natwigisha gose rero ndashaka gushimira n'abamaze iminsi batwandikira no kuri Imana bahezagire imwe bivuye ku mutima hari abavyeyi hari abamama abapapa bamaze iminsi badushingira Imana bahezagire gose cyane tubasavye kandi mubandanye mudusha no masengesho ko ni ikintu gikomeye kureka mwe muyera akadukora ko twese abamwebwe abatwebwe turakeneye gukorwa namwe mwe ngo duhindure rero imbere yuko tubandanye musuza kuvuga iyi temperament yitwa y'aba phlegmatique mugabe imbere yuko tuyivuga nashaka dutange gatoya umuco nashaka Olivier atanga umuco entre le caractère na le tempérament kuko hari gihe umuntu ashobora gutakara akavuga ati narahindutse tumaze iminsi dushingiranire ntaye na Olivier ati je vraiment narumu melancholique ne Olivier ndumu sanga wukuri ariko narahindutse kivuga ati none tempérament yawe irahinduka none caractère mwico gihe hari difference hari niyihe nanje mbanje kubaramutsa kandi nongeye kubashimira abantu mutwandikira badutera intege harabadushingira n'intahe ivyo bariko baraviva n'abagabo babo n'abagore babo harabatubwira yuko bakurikira aya audio bicaranye nabo bubakanye nabo baza baravugana turumva barakuvuze nabo barakuvuze hari n'abadushimira bati mwarampaye kumenya uwo tubakanye je narinzi yuko nukuri asha navuga nti mbe kwisara abantu bameze nk'uko donc ico kintu novuga cyo kudemystifia ukunda ameze kiragufasha na karabarundi baravuze yuko ibuye riserutse ntiribarecisha isuka ikintu burya wamenye ikintu watoye wabonye burya ntikiba kikubabaje surtout uramenya n'ingene muvugana uramenya n'ingene ugifata haba rero kuri ico kibazo par rapport ya difference iri hagati ya tempérament na caractère nagomba kubabwira tempérament ni ikintu kiri ine ni ikintu wavukanye uvukana ni ikintu kikurimwo nta na kimwe ushobora gukora kugira ngo ugihindure niyo force iri muri wewe niyo novuga iri ara base ya personnalité yawe yibikuranga nk'umuntu wibwina hama rero iyo turiko turavuga caractère hari umuntu nahaye akarorero ndiko ndavuga ni tempérament no yigereranya ni moteur ikubamwo urumva ubwo bushobozi bukurimo ariko caractère ndayigereranya n'imiringoti isohora ubwo bushobozi iyo miringoti rero isohora ubwo bushobozi dushobora kuba uturingoti duto cyangwa bikaba ibiringoti binini urumva nico kimwe turiko turavuga nk'akarorero kuri difference y'umusange cyangwa melancholique hari aho tuvuga yuko umusange hari binashuhamwo no kuvuga umuringoti w'ugushuha ni munini umumelancholique suko adashuha suko ataryohererwa abantu ariko ako karingoti ni gato gasohora duto urumva n'utudoze duto ariko ni igiki gituma umuntu nk'ubu hari ibyo twamenye tuvuga ndibaza ko natwe twihenze sinzi ko n'abana narabivuze uko cyane cyane jewe dore navuga nti nanje umenga tempérament yanje yarahindutse oya si tempérament ni caractère ihinduka caractère rero nico kintu gisohora ico kiri ndani muri jewe ico naco iyo caractère iba forgée n'ibintu bitandukanye ni nk'ibuye novuga murabona iyo bariko baragira amapave barafata bakarisongora bakarikubita bakarimanyura bakayiha amaforma atandukanye rero caractère yacu iba forge n'ibintu bitandukanye ndabaha akarorero kumbure kugira mu bitahure kurusha hari abantu tuzi tuvuga tuti uyu muntu yari happy yari umuntu umenga aryohera ubuzima uyu munsi umenga umuntu ari froide ukavuga uti none ibi ni biki yarahindutse oya ya motere yari muri we hari ibintu byamukomerekeje byagize iki ni ukuvuga utu turingoti tumwe dusa n'utwazivye urumva ni ibintu bitagisokoroka ni ibintu bitacimanifesta nka kera byagiye bisongorwa bihinduka umuntu akavuga ati ujya muntu ntawe kwimurokonesa ataraja hanze yari ameze uku hari ibyo bahuriye hanze ujya muntu atararongorwa yari ameze uku hari ibyo bahuriye mu rugo ujya muntu ataratangura akazi yari ameze uku hari ibyo bahuriye mu kazi ni ukuvuga aho duca hose ari mu ishengero haradushayipinga haratwinfluence harafise ingene hadusongora harafise ingene haduha iforoma nicyo gituma rero caractère Bibiliya iranatubwira kugira caractère nk'iya Kristo
ni nacyo gituma Pawulo ariko aravuga ati muranyigana nk'uko nanjye nigana kirisito ntaba ariko aratubwira amatamperama. aha rero niho nuvuga habera piyeje cyangwa abantu bihendera nko mu ishengero cyane cyane cyangwa mu bantu basenga bakagomba yuko abantu bose bagira tamperama nk'iya pasitori cyangwa bagira tamperama nk'iy'umurideri. cyane cyane iyo bafise nk'umurideri ari karisimatike ugasanga bose basigaye bameze nkawe, bambara nkawe, bavuga nkawe, bakora nkawe. umve tamperama ntimuzopfa mumeze nkawe, karagiteri niyo mushobora kumbure kumera nkawe. niho rero bibiri tubwira kugira karagiteri nk'iya kirisito. urumva donko ni ukuvuga n'icyo kintu twegisipurima tugaragaza cyane cyane cyubakiye ku rukundo, kandi urukundo paraporo y'ingene wakozwe, kuko amatamperama yose ikintu kiyashikara muri perfection ni kimwe, ni urukundo. urukundo watahuye Imana igufitiye, urwo rukundo nirwo rubohora, nirwo ruhindura. ni ukuvuga karagiteri washaka yabaye deforome n'amasituwasiyo, Imana igasubiye ikayiha iyindi foroma. sinzi icyo natali nawe wivuga ko nashaka jisito kongera ko gufasha petetre kumva kudasa entre temperament na caractère. Olivier yakoresheje icyo gicapo cy'imiringoti. nashaka kwibutsa yuko amatemperament igihe twayavuga cyane cyane twavuze abiri ya mbere sanga mélancolique, afise intege nke, afise n'ubushobozi, des forces et des faiblesses. rero le caractère ituma les faiblesses zitagira amayife manini. ni nk'uko umenga urirera, c'est une capacité yo kwirera. caractère ni décision ufata kugira vya bibi vyawe bijanye niyo temperament ntibisohoke. urumva bati nkuko nababwiye par exemple mu mélancolique n'umuntu ashobora gutakara cyane mu vyumviro. mo caractère ntegezo gutrava mvuga natari ntudepane y'ingene vyumviro. reka kuja mu vyumviro ni wicare ube happy canke ja mu ijambo ry'Imana, ureke gutwagwa n'ivyumviro bibi. donc c'est à moi ni jewe ntegezo gufata décision yo kugira un caractère ijanye na Kristo. rero ngaho nkuko bivuze n'ukuri urukundo rw'Imana, watahuye urukundo rw'Imana nirwo rutuma ya temperament yawe yigaragaza. Olivier nkuko yabivuze n'umusanga aciye exprima mu gushwashwanuka mu bantu, kubagumbira n'ibindi. jewe nivyo si cyane, ariko ndamwigiraho nkavuga nti c'est vrai hari abantu babikunda. mugabo nanje mu rukundo rwanje iyo ndagu exprime muri iyo temperament yanje mu mélancolique, bisigura yuko nza kubafasha ncaja dans les détails. hewe ushaka iki, ndagufashe gute, nsanga ndiko ndagerageza guresolver les problèmes mu rukundo envers uwo muntu. suko rero tudakundana tuvye exprima différemment selon les tempéraments. nkibaza aussi yuko umuntu Imana ishimwe guha n'ubwenge ukamenya amasezo bikoreramo, kuko sibo umuntu afise ingorane ntiyamakeneye musange muri ako kanya nyene, ntakeneye mu mélancolique, ntakeneye mu phlegmatique. nibaza yuko ari gihe Imana ikuzanira abantu mu buzima bwawe bijanye n'ivyo ukeneye, bijanye n'amatemperament yabo. hari n'igihe duhakugwa no mu mapiège ngo ujye mu pastor yarampezagira kire ngo je umuntu akimpezagire. no ni saison peut-être urimo u kera ijya temperament yiwe wari uyikeneye kuko wari hasi cyane. peut-être wari mu mélancolique ariko la déprime, tu avais besoin d'un tempérament y'umupasteur w'umusange akagushwashwanuza ukava muri ivyo vyumviro bibi. après wahembuka ukumva yewe ntibikigukora, suko utakimukeneye. nuko peut-être saison urimo ntikeneye iya personalite muri ako kanya. kuri icyo kintu uri kuravuga kirankoze ko kuko kinyibukije n'ibyo tubamye tuvugana. ugiye kuraba na cyane cyane uko dukura mu buryo bw'impuhemu, dukeneye abantu batandukanye. nicyo gituma bibiri tubwira yuko turi umubiri wa Kristo, turakeneraniye. burya mu mubiri ibihimba byose ntibifise fonction zimwe kandi ntibifise na forme zimwe. nicyo gituma hari igihe rimwe na rimwe usanga ukeneye urwara, hari igihe ukeneye uruno, hari igihe ukenera ivi, hari igihe ukenera donc uko niko biri. hari igihe rimwe na rimwe abantu bikirupabiliza bakavuga bati hewe urazi yuko ni ukuri uyu mupasitori yari ampezagira kera, ni ukuri numva ntagihezagirwa. hari igihe rimwe na rimwe tubibaza yuko kumbure iyo baragabanukiwe mu buryo bw'impuhemu uwo mukozi w'Imana, cyangwa ukibaza nawe uti nije naguye. oya
uwo mukozi w'imana ntibyo arashobora kuba yaragabanukiwe birashoboka nawe urashobora kuba waraguye cyangwa waragabanukiwe ni ibintu bishoboka ariko kenshi ni nka kurya ko mu mubiri hari amavitamine ushobora kugenda bakavuga bati ubu ukeneye vitamine z'ubu bwoko urumva kubera ko umbure ufise inda ufise imbanyi ukeneye amavitamine akomeza iki kintu mu mubiri nicyo gituma rero uzorabe na bibiliya tuvugishije ukuri hariyo periyode usanga igitabo cy'abigaratiya cyangwa icya psome kigukora ko cyane ikindi gihe ugasanga n'amayevanjiri ariko aragukora ko cyane ikindi gihe si uko ibyo bitabo byaguye nabyo cyangwa byacitse intege ariko ni paraporo ya sezo ugezemo esurutu paraporo y'icyo yesi abona ukeneye muri uyu mwanya cyangwa icyo akeneye kugushikanamo no kugutahuza muri iki gihe nicyo gituma rero tugomba kuvugana cyane cyane kuri importance y'ijambo ry'imana importance ya kabiri ya presence y'imana ubwiza bw'imana iyo turi mu masengesho amasengesho burya nuvuga ni ikirore n'ijambo ry'imana ni ibyirore imana itwerekeramo aho turembye itwerekeramo aho igomba kudukuza itwerekeramo n'aho tutarashika ibyo rero ni ibintu bihora bishika nk'ubu ugasanga nanjye bihora binshikira ugasanga ndagize sezo ndibuka natali tukigira mariage mu minsi ya mbere hariho nk'abapredicateur yakurikira nkavuga ariko none uyu araguhezagira by'ukuri akambwira ati Olivier uyu iyo namwumvirije ijoro numva narihonyejemo ikirenge urumva sindamutaure ni ukuri rimwe na rimwe hasa n'umusomborotsa nanjye ndamutwenga plutôt havuga ariko nawe hahera iminsi ugasanga ntabwo kumukurikirana njye n'inyegeje aho bakanshaka bati none nawe uyu nyine kumenga usigaye mwumviriza amatemi diswara urumva ibyo rero birantahuze ndavuga ni wawu ntiyari igihe cyanje ntiyari igihe cyiwe cyo kunkora ko mu buzima bwanjye ni nuko maze guhura n'abandi bakozi b'imana ugasanga turi ko tuvuga uwundi mukozi w'imana ugasanga bari ko barapinga bari ko baraponda ariko tugahura nka 2 ans apure ugasanga asigaye ari umugenzi we niwe yamatumira muri egirize nkavuga byabaye gute byagenze gute akavuga ati ni ukuri sinzi ikintu cyabaye mugabo ujya muntu ari mw'imana ujya muntu ni igitangaza nicyo gituma ntitwihutire guca imanza ariko dufate umwanya umuntu nimba ataguhezagiye uti mwana ntushimwe umwanya yamuhezagiye kumbura arafise uwundi ariko arahezagira kuko twese ntitwaremewe kuba umugisha w'abantu bose umwe wese ni umugisha w'umuntu kanaka imana yaremye ni nacyo gituma mbwira umuntu wese ahari burya hari uwaremewe kugukunda hari uwaremewe ko mwubakana amen. iyo umuntu amaze gutahura rero n'ibyo bintu by'amatemperama bijyanye n'amakaragiteri n'ibihe amasezo urimwo bituma rero unaruhuka natwebwe nk'uko par exemple tumaze iminsi tuko turarunguka ama-enseignement hari abantu bashobora kuvuga ngo wewe ngo nukuri uraduhezagira cyane utahure ko muri iyi saison dushobora kuba tuko turaguhezagira haduze une autre saison franchement vuga uti ego vraiment mwari mwaramfashije ko ntiba bikibakora ko nkuko mwavyumvise iminsi ya mbere bitume usi mudacira urubanza n'abandi ngo naka ntagikomeye ntagifisa amavuta no si kibazo c'amavuta ni kibazo c'umwanya urimwo ni nk'umwigisha yakwigije muri première année primaire ntuvuga ngo nta bwenge uzi me yarafise ikintu yadepojeje muri wewe bituma rero n'andi mashengero rimwe mu vuga uti tuyacira imansi ko nanje nkuko nababwiye nari umuntu ari melancholique akunda kwimvira cyane bisigura ko naraca urubanza nje n'umuntu muri caractère vraiment de melancholique baca urubanza kare kuko baricira urubanza bo nyene ningoga cyane burya nabonye ntibihusha yo hageze yuko bicira urubanza baragwicira rero nico gituma même facilement barucira abandi rero imaze gutahura yuko vyose c'est une question de tempérament ni mwanya wibihe ugiyemo bituma n'abantu utabacira urubanza ngo mwebwe ngo umusenga gutya muce mureka kuja mu mpari zitarizo zidakenewe ukakira uwundi ukavuga uti shaje ibi navyo numva vraiment mugabo ukaba ufise umuntu kuwundi Imana ishimwe kuko ni vyiza kuko Imana yigaragaza mu buryo bwinshi cyane rero nabonye iyi caractère na tempérament bituma wiga gutandukanya icuri nico utezo kugaragaza uri iyo temperament sanguin canke phlegmatique canke nibyo twavuze ariko ntutegerezwa kubigaragaza gutyo nyene nkuko Olivier yivuze ila évolué
muri karagiteri yiwe kera yari burute vraiment uko nyine twashibutse ariko ubu ntagishibuka ntakigenda ubu nyarazi gukanaliza grâce au caractère grâce à ma expérience yaciyemo grâce y'ijambo ry'Imana grâce biciye n'Imana imuganiriza kuko ukwiganiriza Olivier si ukwiganiriza nanje kera byarabincu binankipa bisanega manager kutamvugisha no Imana yafise ingene je wimvugisha muri ranga yanje bijanye na temperament yanje uyindi nawe azoba karosi bijanye na temperament yiwe n'ingene Imana yadesize kumuganiriza ico nataravuze hariyo na sensibilité no muri intimité tugirana n'Imana nukuri Imana yafise ingene tuvugisha selon amakaragiteri amatemperament uvuga yacu uko tumeze ndakunda cyane ijambo riri mu Bikorino ikigabane ca icete ca mbere c'Abikorino ikigabane ca 13 ni ku murongo umenga 8 canke 9 hinge ndabe neza ku murongo wa 11 ijambo 1 Corinthiens 13 verset 11 baravuga lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant je raisonnais comme un enfant lorsque je suis devenu homme j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant aha Pawulo aratubwira principe yo gukura mu buryo bw'impwemo nkiri umwana navuga gwana urumva niyumvira gwana nakora gwana ariko maze gukura icubwana cyaratakaye cyaregeyeyo uku niko umuntu agenda arakura aho karagiteri yacu igenda irahinduka bya bintu barabonye muri temperament zawe novuga vy'amadefo bya bindi twokwita gwana ugenda urakura ijambo ry'Imana rigenda riguhingura ijambo ry'Imana rigenda riguhindura hama ukabandanya usa na Kristo iyo niyo œuvre Saint-Esprit agenda yakomplisa mu buzima bwacu ndazi ngaha hari abantu bariko barakurikira bakavuga bati ariko hari abandi uko bakura ariko baba babi uko iminsi ihera ariko baba asha ako pire niko ibara ribandanya rigwa bene data nagomba kubabwira umve temperament ntacu ufise uyihindurako ariko caractère urayifisemo uruhara nacyo gituma ijambo ry'Imana rivuga une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs abagenzi babi bica indero bica imico myiza umenga nuko barivuga abagenzi babi ivyo wemera bigukikuza nivyo bikugira ko impact ivyo wemerera amaso yawe kubona ivyo wemerera amatwi yawe kubona kumviriza plutôt monde ugenderamo icugumamwo kirafise influence par rapport ya caractère yawe uzodevelopa nico gituma rero ngaha nagomba kubabwira ni nka kujya bavuga ku vyerekeranye n'abavyeyi on ne choisit pas ses parents mais on peut choisir ses amis donc aho rero ni vyiza rero kubimenya ukamenya ugo ruhara rwawe maze ukamenya n'ikikurimo kuko novuga muri ayo matemperament ukuremwe ukuri n'amatemperament kenshi baravuga yuko afise origine muri biologie yacu ko mu mubiri duteye ivyo bikurimwo n'ubutunzi buzokwimanifesta bukabera ubutunzi abantu batandukanye nk'ubu hari abantu badekriva Natali ukumva nukuri n'umugore yababereye umugisha muri dimension idasanzwe uri kurabumva bamudekriva bavuga icari cyo yabakoreye n'ico abamariye ukavuga uti Imana nuhabwa icubahiro ko aremye abantu bameze nka Natali abandi nabo wabumva bariko baramvuga donc nukuvuga bariko baramvuga ukavuga uti Imana ishimwe yaremye abantu bameze nka Olivier rero iyo wumvise bavuze Natali hari igihe uca wifuza kumera nkawe iyo wumvise bavuze nka Olivier hari igihe wifuza kumera nkawe sois toi-même kuko icuri nico Yesu agomba gukoresha kugira ahezagire abandi reka mpe Natali sozere ashima n'Imana ikindi nongere dayo no vuga nuko nanje ntarahindura caractère yanje ntaremera yuko caractère yanje baforge harabona kumerekeje oui j'en suis certain bijanye na temperament yawe nje ariko Imana idufashe itwigishe kuko na Olivier naramublesheje usi mu rugo hari ivyo namublesheje hari igihe bien sûr utaburamenye nyene utezo kuvyifatamwe ariko Imana iragufasha rero dusenga Imana tugendera imbere ko tuzoze izindi temperament phlegmatique na colérique dushimira Imana uko biri kose izotugendera Imana ndagushimira yuko umuntu wese wamuremye à ton image ndagushimira yuko Imana muri we hari ubutunzi budasanzwe nivyo amatemperament
amajambo muri rusange tuzi nane ariko Mana muri we hari ubutunzi budasanzwe. Ndagushimira yuko atamuntu n'umwe waremye ngo ase n'ubundi ariko waturemye ngo duse nawe Mana. Turi comme une armée à ton service. Icyo kintu kitwibutse yuko twaremwe ku bwawe tutaremwe ku bwacu canke ku bw'abandi, kuko ikintu cyose gifise ikomoko iwawe Mana, gifise ubuzima. None gadata takwinginze biciye mu ijambo ryawe par le Saint-Esprit uhindure ingeso, uhindure ubuzima bwacu, perfectionne notre tempérament pour ta gloire. Udufashe Mana biciye mu ijambo ryawe caractère yacu ibe forge pour t'honorer. Ndabigusavye Mana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mugira umunsi mwiza canke umugoroba mwiza bijanye n'umwanya wakiriye rino jambo. Sawa, murakoze mwese.